banywanyi ba Axia Vibe TV iteka ryanje iteka ryawe ukwemera kuvyara ubuzima turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. No musi rero n'umunsi udasanzwe kuri Axia Vibe TV, umunsi uri special. Ndaza kubabwira igituma ari special. Twagendewe n'umutumire w'umwana, sinzi ko ari umujene, ubundi batwakira umwana. Ego tumusabe reka mbanze nidondore jewe ndiko ndamugirisha ikiganiro ni Nemeyimana Jean d'Arc umukutsa kivi kuri Axia Vibe TV. Ndagusabe nawe mutumire wacu widondore. Jene nitwa Itereteka Orese Larina ndi muri 9e année kandi mfise 13 ans. Uravuze ko wiga mu mwaka w'icenda, watanguye wiga hehe? Primaire wayize he? Ubu secondaire uri kwigaho wahereye primaire? Jewe bwa mbere nari niga kuri international kuva muri première maternelle gushika muri 7e, gusa nacenja Matana muri internat yitwa école de référence. None Sererina wari wiga mbega uravukana n'abandi bana? Abavyeyi uracabafise? None ku myaka yawe 13 kugira ngo wiyumvire uvuga uti jewe ndavuye hani Bujumbura mbega mama jahe? Tuba mu Kibenga. Jewe ndavuye Bujumbura, ndavuye mu Kibenga, ndavuye kuri international, ndaduza Imatana mpora ndahumva n'ahantu hakanye cyane hatoroshe ico ciyumviro cyakwadutsemwo gute ku myaka mikeya yawe byakwendeye gute? Yari umuvyeyi wanje papa twariko turafungura n'umuryango acambwira ngo kandi Serena wewe kubw'ubwenge bwawe warukwiye kuja muri internat pana nk'abakuru bawe uve muri buno buzima bwo kutekeshwa hama Imatana. Jewe bwa mbere nabonye umengo bashaka kunkura mu muryango, bashaka kungira inabi, gusa natevye ndabona yuko finalma ico umuvyeyi abashaka nabashaka kugira inabi ariko abigira kubw'ineza yawe. Rero naragiye byari bigoye n'ivyo mu misi ya mbere ariko naramenyereye kandi ubu ndashima. Ukigenda ntiwiyumviriye gutaha, wiyumviriye twatwa kugira ngo ahora mufungura usanga kumbura ico ushaka cyo soro cyukironka muhira muri internet ni mu gihugu ca benshi kuryama warakana gatoya wavuze ndo wagifise imyaka ingana? Nagiye bafise 11 ans. 11 ans. Wari mutoya cyane? None vyarakorohera muri internet naciye muri internet nanje mwamuryama muri kivunga, mwoga muri kivunga, mufungura mu kivunga, hano muhira ushobora kuba warukigaburirwa n'umuyaya, vyarakoroheye wari yadafusushitse? Mu misi ya mbere byari bigoye, narenda gusangira ibintu byinshi n'abantu benshi, byari bingoye ariko naratevye ndamenyera buke buke kandi abana bo hariya abana bameze nabi. Juste yari ama mauvais esprit azarambwira ibintu bibi nk'ubu nk'abana baza baramvugisha nabi, gusa byari byoroshe kandi naramenyereye. Urahakunda none cyane? Okay, ubu rero tugomba tukubaze mbega internet iraryoshe kwiga? Papa kibigusaba wumvise n'ukubukura mu muryango, mbega internet iraryoshe? Urumva hariho abana benshi baba ngahi Bujumbura biga bari hano ugasanga barasamara, iciza wabonye muri internet niki? Jewe papa akibiyumvira narumvise umengo birangoye kuvuga ego, gusa nawe ubonye hari umuryango wuzuye ukoranye ngaho muri kumurafungura kwa hari kubaza narabiravye ndabatante camvuga ego nibaza nyene ngo basibizo tuma binyorohera. Akiyumvira neza ngo nugufyina ngira ndi kwanye nari mu bandi ashaka tori fieri sinzi ashaka gutwenza abantu. Ashaka gutwenza abantu, gusa papa carabishiramo rero umwete mu kubikora, arandondera ishuri nyene Matana, aragena nyene turabibamo byose. Mu misi ya mbere byari byoroshe ariko byari naramenyereye kandi nico ciza ico jewe sumvya ababana bo ngaho biga mu maestana yo ngaho Bujumbura. Abana tukamaze ko twadekeshwa n'abavyeyi kwara wumva nyene uri muri imyaka yanje ya 10 11 n'uburakura gose. Rero jewe papa akimbwira nari mbona umengo ni kumana kandi je muhira ndi umuntu ameze neza gose, ndi umuntu atekereje. Reka nzogira ikiganiro n'abavyeyi bawe ndababaze ko kuri kuravuga ari kuri. Rero aho nari nibaza none ashaka kumana, ashaka kumpanira iki? Ashaka kumpanira iki? Gusa rero yashaka kumana, yashaka kunguza mu mutwe.
yashaka kugukuza ubu urumva ko wakuze numva nkuze abana bo ngaha anye tubana mu mibano n'abana badekeshwa n'abana basabye ikintu baca bakirunga n'ubu wowe wumva uri responsable kubera iminsi ya mbere papa aje kundabana apfuye kugenda naciye ndira kubera sinashaka wacu usigarura rire naciye nsigandarira bariko baramuza byansiye ko mwe bakurira gusa rero yari gusina kwanje abana rero bo ngaha ane barasamara baguma bari mu bintu byo gusohoka baguma bari mu za mama ndakeneye kugenda mu mateleviziyo n'ibiki ubwo uraja kwikaye ukiga rero mu gatondo uravyuka urujoro ukagenda muri dusha mukaja muri etide ukagenda no muri etide no mu yindi minsi rero wewe wohanura iki mbega abana bokunda ama interna bakaja muri interna interna iri instructive rwose irafasha ituma ukura mu mutwe ituma uva muri regime y'abavyeyi baguma bakumonopoliza mu bintu vyinshi ugatuma ugenda ukibako ugatuma byose wimenya hamwe ubuza akantu utangura gupapa ariko ngaha anye ubuza utaye nk'ikaramu rimwe usaba iyindi ubundi musuye kuyita usubisaba ariko muri interna uguma muraba yuko byose bitunganye ico ciza rero bituma abana bakura bacika abantu bakuze bari responsable Sererina ukiri ino kera narigeze kuba ndakubona wari umukorezi mu isengero kuri Regina Pacis mbega uracari mu katolika ndacari mu katolika ndacari mu mukorezi uracari umukorezi no kwishuri uri umukorezi none kwishuri ari umwanya wo gusenga byarabandanije canke waciye ubiheba kuko ubundi wabikwegwa kweguramwo n'abavyeyi oya gusenga naye nsanzwe ndabikunda gusa rero bica birongerekana rero kw'ishuri kubera hariyo ama activité menshi yo gusenga nk'ubu turasenga jeudi dimanche hariyo chapelle iri mande ya docteur y'iwacu dushobora kugenda tugasenga rero biranyorohera kandi ndabizi yuko kenshi iyo ngiye gusenga nama ndahakura inyishu iri positive y'Imana wow uhora wibuka ugasabira abavyeyi ugasabira abo muvukana ugasabira n'ivyigwa vyawe none abana mwigana hariya bafise imico myiza ubona bafise imico myiza abana bo muri interna kuko hariya ni isangi ihurirwamwo n'abana benshi imico yabo imeze gute nta basuma barimwo nta babesha barimwo nta banywa ibitabi birumogi barimwo oya abantu tabi n'ibindi gusa nivyo hariyo igihe usangamo abana bafise ingorane zitandukanye bivana no mu mihana yabo n'ubu ugasanga hari umwana atukanye umwana agwana umwana agorana umwana agira ingorane zitandukanye gusa niba biva kuri wewe biva ku bavyeyi biva ku muhana avuye nico gituma abukowe aba yarezwe kutariko akacaja kubibandaniriza hariya yego cane Sererina turiko dutera tuja ku musozo none wewe wohanura iki abana mu ngana ngaha mu gisagara bafyina baguma batekeshwa n'abavyeyi wobahanura iki nobahanura mugerageze murabe umunsi umwe muzofate mugende musaba abavyeyi nimba bo bemerera mukaja nko kuvisita nka interna ari nko kuvisita ukumviriza abana ngene bameze aho hantu ukumviriza ngene bameze ukumviriza imico yabo ukababona bariko barakina nk'ubu bariko bagira iki kubera ubonye abandi bana batanguye kuza bakuramutsa bakakugirira iki bakakwereka amavisite ari abana pana baretse bakakwereka ivyo bintu vyose nyene ayo mamerveille yose yo ngaho ucumva yuko uhakunze gaca wiyumvira kuva ku bavyeyi gaca uja kwibako n'abo bandi kandi abo bandi baragufasha rwose babonye yuko uri mushasha barabona yuko wewe uri mutoya kandi mushasha urakeneye umuntu agufasha urakeneye umuntu agusutera bakwitaho baca baza rero bakagufasha kandi biraryoshe rwose n'ahantu hari abantu wari hasanzwe y'umunezero nk'uwari ufise muhiri wanyu ahubwo uburenze nasanze uburenze nararyohewe kandi uraronka umwanya ukwiye nibaza wo kwiga mbe wararonse amanota meza wararonse baragushimiye abavyeyi bararyohewe donc ya objectif ya papa yuko yagushaka uje muri interna wige cane kugira aryoherwe byarakunze byarakunze ego cane ukwifuriza rero n'abandi bana kuza baranezereza abavyeyi babo iyo ubonye umuvyeyi ariko aragusaba ikintu ciza ukaca ugikurikiza Sererina wavuze yuko uri hariya vyongerekanye cyane byo gusenga gusumba uko wari uri ino wari umukorezi none hariya hongerekanye iki hari ubundi butumwa wongeyemwe mu bwo wakora ino naragiye mu makoriste ndongera nkaririmbisha
ntazi kuririmbisha wakuyeyo amatara menshi nukuri none umwawe byavuye kuki byavuye kuki kugira ngo ibyo byose byongerekane ndafise abagenzi bari muri ayo muvuma yose bwa mbere barambwiye ngo tujana ahantu ndavuga tuye hehe baca bantwara aho rero ahantu hiswe kohari yacu yitwa Ami du Saint Esprit kuri muri iyo kohari rero baranyereka ibintu byinshi bitandukanye ndaryoherwa n'abantu bariko bararirimbisha imbere batwara kohari yose aririmbisha biraryohera nsaba mugenzi wanje aririmbisha rero kubinyigisha arabinyigisha aranabinyigizamu aranyereka neza ngene bimeze hama ndabatondesha ndabyinjiramo kandi byaranungukiye rwose urakoze cyane Serena nk'uko nanjye ndiko ndakwigira ko uko uja muri interna uca usanga umwanya w'ibigusamaza ubaye mukeya ahubwo umwanya wo kwiga no kwitaho ivy'Imana ukaba mwinshi rero twotumirira bariko baratwumviriza abavyeyi ntimwigumane ko abana banyu gusa ntimubagumize impande zanyu abavyeyi bo ngaho i Bujumbura ngo niho muba muriko murabikurikiranira mubaraba murumva ko Serena Aurel yagiye muri interna akahungukira cyane gusumba igihe ari kumwe n'abavyeyi biwe Serena turiko dutera tuja ku musozo w'iki kiganiro cacu mbega hari sinzingana no kivuga mu Kirundi amavision wagiye urabona y'imbere kazoza k'imbere yawe ubitewe nuko wagiye muri interna bisumba ko wari uvyibatse ukiri hano jewe rero nkiri ngaha nari mu bavuga mu kapandi sinzi sinari ndi cyo nshaka kuba sinari ndi objectif yanje ariko nshitseyo baranyereka neza yuko utegeza gushika ahantu mu buzima ni nk'abandi bana bose bo ngaha utegeza gushika ahantu mu buzima kandi n'ahantu hakomeye rwose ni ahantu n'Imana idutumirira kuja rero barabinyeretse naragiye muri club ya leadership baranyereka ibintu byinshi bitandukanye kandi byungukira umwana rero naravyize byose kandi bituma nja ahantu hameze neza ahantu hatumbereye ahantu ushaka gushika ahantu hakomeye ahantu sinzi hazonwara ubuzima bwanje bwose yego urabona kutegereza kwidepanda ko dare kudepanda ku bavyeyi hagera igihe uba wenyine kubaka ubuzima bwawe kandi nibaza nta sinkekeranya n'ubise amajambo wagiye uratuyagira wowe ku munsi ugenda urubaka ubuzima bwawe nk'ubu urafise etape ugezeko kandi ugenda urubaka ku munsi uri wenyene atawe muri kumwe bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryacu iteka ryanje tugitangurana nawe ko dufite umutumire special nibaza muri kiganiro cacu ko specialité yiwe mwagiye specialité y'iki kiganiro mwagiye murayumva ego cyane ndagushimiye cyane umutumire wacu ego usubire twitondora nitwa Itereteka Aurel Serena ego cyane nanje nibutse kuri Axia Vibes TV abaturavye uno munsi ari rya mbere ntimwibagire kugira gufyonda kuri s'abonner ntimwibagire kugira j'aime ntimwibagire kugira amakomantere yanyu niyo adutuma turyohora ibiganiro byacu uko muca mutwibutsa aho twokwameriyora naho n'ibindi twoza turashiramwo kumbure tutaba twibutse nanje nari ndemesheje kino kiganiro ni Nibeyimana Jeanne d'Arc umukusa kivi kuri Axia Vibes TV urakoze bye bye